My friend and family, hello, muraho murakomeye, mumeze neza? Jewe ndashima Imana. Ndabahaye kaze kuri Dusolening TV. Mwisante aleze muri mu muryango mwiza ubakunda ubitwararika kandi wama urajwe ishinga no kubanezereza no kubaha ibintu byiza by'akamaro bishobora kudufasha muri ubu buzima bikatworohereza. Narirya ibintu byazimvye, urashobora guteka ibintu bitakuzimvye udakoresheje amahera menshi kandi ukateka ibintu byiza by'akamaro biryoshe by'akanovera udashobora gusanga ahandi, kubera kuri Dusolening TV dukoresha ibintu byoroshe cyane. Ibirungo, igitunguru, poivro, ugateka indya z'akanovera udashobora kwikura imbere mu gihe wowe uzishikiriye. Navuze cyane ibintu byo guteka, ariko hariho n'ibindi dukora ngaha kuri Dusolening TV. Hariho akavideo nigize kubakorera akantu ko gushariza mu nzu. Ushobora gushariza inzu ugasanga inzu isa neza vraiment kandi ku mahera makeyi cyane. Muze murabe akavideo ngaha kuri Dusolening TV kariko. Uyu munsi rero tugomba duteke kandi inyama ziryoshe z'akanovera, ibirungo, igitunguru, poivro, seleri, tungurusumu hamwe n'akamagi kamwe kazohava kaduhitana. Mbere yuko dutangura guteka iyi nyama y'inkoko, ndagusaba wewe utarakora subscribe yikore ubunyene. Ni ibintu byoroshe bidasaba umunota umwe canka amasegonda. In seconde uzobuhejeje. Kora subscribe, ukore like canke j'aime, ukore share ku bagenzi bawe, hanyuma umpe na commentaire ngaha munsi. Hama dutangure duteke inyama y'inkoko iryoshe utazopfa ubonye ahandi kiretse kuri Dusolening TV. Dukeneye igitunguru gitukura, oignon rouge, igitunguru kimwe n'inusu. Dukeneye tungurusumu, dukeneye poiro, seleri za desa na poivro imwe, itomati zine n'agapiripiri. Ibi nivyo ngomba nkoresha isosi, kandi iyi ni sosi irimo itomati iryoshe cyane. Raba namaze kubikatagura. Murazi gukatagura, ndazi ko mumaze kubimenyera. Mu gukata ibirungo nta formule irimo, ubikata uko ubyumva, uko ushaka, ubiha forme wiyumvira wewe nyene umva ushaka bivanye n'ibyo ugomba utegura. Je nabikatagura uko mbonye, ndabishize mu kablender, ngomba ndabisye kubera ndabikeneye biseye niho biryoha, kubera n'inkoko ngomba nteke ni inkoko ya mutoyi. La fois passée natetse inkoko mwisosi itarimo amavuta, itarimo itomati. Uyu munsi ngomba nteke isosi y'inkoko irimwo itomati mugabo itarimo amavuta. Itarimo amavuta. Nari natetse igipande kimwe, umunsi naho nateka igindi gipande. Iyi ni inkoko tugomba dutegure uyu munsi. Ni igipande. Ndayikatagure, hanyuma nkora agasosi kameze neza asha. Uzokigana kagakora azanyandikire muri commentaire ambwira ukuntu yumvise kameze. Isosi y'akanovera utazokusanza ahandi. Kuri Dusolening TV gusa niho dutegura isosi ziryoshe canke n'ibindi byose biryoshe kandi bitazimvye. Kandi tugenda turashiramo n'akantu ko kwirinda, kuko nko gufata inkoko nk'iyi irimo ibinure hanyuma ukayitekesha amavuta, uba uri kuriyimbira imva
dukoresheje ifurusheti. Aha rero murabona ko ndahejeje kuzikatagura. Ibirungo mwabonye ko nahejeje kubisya, igisigaye ni ugukurikirana video. Ubu ndavuga amajambo makeyi, nta by'amajambo menshi. Mukurikirane video murabe, turasubira isosi imaze kuba prête. Ico ntababwiye ni izi karoti sinabizivuze kweri. Izi karoti nazo nyene mbonye ndazifise mvuga ati ndazishiremwo aka gasosi. Karoti nazo ni nziza ngira ngo murabizi. Hego nta kandi ntaco zica muri aka gasosi, nciye ndazishiramo. Hanyuma nko mubona isosi yagabanutse, izi nyama zahiye, inyama z'inkoko ntiziteba. Ego dans 20 minutes 30 minutes ziba zihiye. Rero ngo mbashiremwo itomati, shiremwo tungurusumu, shiremwo n'akamagi. Mugano kukitondera akamagi, ubishoboye wokareka. Kuko nta keza kako kazohava kaduhitana. Mu by'ukuri atani ibintu byinshi ndende ndavuga, ngira ngo n'amaso yanyu arabaha. Iyi sosi imeze neza cane. Imeze neza cane, ku jisho ni sawa kandi iramota neza. Ni isosi iba iri concentre kubera bya birungo mba namanje gushiramwo, ibiri concentre kandi iryoshe.
Voilà, wabonye iyi sosi yamaze kuba tayari, kandi nshizemo agapiripiri hamwe akaromare kugira ngo akamoto kabandanye gasamirana hose. Hanyuma reka nshimire umuntu wese yaravye video ikaba igeze ngaha. Burya iyo uravye video, iyo ndagupartage video yanje nkaguhereza ati ndabira umpe views, ugaca uraba video umunota umwe nawo ntuwumare ugaca uyivako, harya nta kintu uba umfashije kweri. Mugabo mu gihe uravye video ukayiraba yose ukayiheza ugashikana kw'iherezo ryayo, niho uba ugize intererano mpa, kandi niho uba umfashije. Abantu benshi barandabira video ntibarakora subscribe, none kubera ko utarayikora harabura iki? Yinkorere ubu nyene uzoba ukoze. Mwabonye ya sosi y'inkoko itagira amavuta, nta mavuta arimwo, mugabo murabona kubera ibinure birimwo muraba amavuta ariko. Aha rero ufise ubugari, ufise umuceri, ni twende. Tuzosubira mu zindi video zikurikira. Bye bye, ndabakunda.